abantu bamwe bamwe baba bifuza guha akazi ishyirahamwe BMBC bahora batubwira ko twobacana ku mazu tumaze kubaka kugira ngo barabe ukungene twubaka maze barabe ubuhinga twakoresheje kugira ngo nabonyene tuzobubakire muri ubwo buryo. Mwebwe nk'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe BMBC ico kintu mukivuga kwiki? Ni ikintu ciza cane, mbe turahanura abantu bose duti imbere yuko umuntu ushinga umugambi mubaze ivyerekana ko ashoboye. Twebwe nk'abantu bashaka kuza ngaha bwa mbere tukabereka duti turashobora kubereka akarorero imigambi twaranguye abandi bantu, tukabereka impapuro zitugenga. Ariko rero hari abavuga bati ivyo ntibikwiye, njana ahantu hari inzu imwe canke du canke 3 canke 4 maze gukora canke ahari shante muri ko murakora kugira ndabe vy'ukuri ko ngomba mpakazi abantu babikora. Rero ico gihe twebwe tumwakiriza yose ingwane iba niyihe nuko usanga umuntu tumweretse inzu yashimye ugasanga yubatse ku mahera menshi, ni kuvuga twayibakiye umuntu afise amafaranga atuburutse navuga menshi. Hanyuma rero ibyo twamusavye byose yarabiduhaye kugira ngo dushobore kuyubaka, ibikoresho twaguze mu masoko twipfuza, abari première qualité, abafundi twakoresheje byo bazimvye nyene kubera yuko twari dufise uburyo bwo kubikora yabitwemereye. Usanga abantu badashaka nk'iyo sawa, tukangana tukayicapa tukayigira neza tukamukubita devi yayo ngo ya hari no cyo ngomwe murazimba uravyumva ngomwe murazimba twemo ntago twakambwiye duti twege twashaka kwakira inzu y'amahera ufise nimba twokwekeza inzu y'imiliyoni 500 wewe hakoze ko tubwira ngo ntembeza amazungu nabe ngiyo no kubakamo tubwiye ati je mfise miliyoni 100 canke 50 canke 200 canke miliyoni zingahe nyubaka inzu meze ukuntu kitarenza sivyo. Aha twe ubu tuvyaye cyo ariko umugambi wawe mwiza kandi n'inzu bugize ari nziza mugabo bihuye nayo mahera. Ariko ko kuza kuvuga ngo nkeneye nkijya udafise amafaranga bihuye keshi bituma dukora umugambi nawe nyene utameze neza. Ni chikado no kubaza no vuga umuntu twoja kumwereka mugabo ntibisigura ko naka twamaka inzu nziza ko nawe ucwa wubakisha nziza kubera bayibonye gusa wubaka nk'ayindi nyene kubera gusa wabo washoboye kuronka amahera nk'ayumwe twayubakira nziza yarafise canke uyarenza sikora gusa dukora vyiza ko abantu bose twubakira vyiza n'igihe badafise uburyo bwavyo. Umuntu wese nibake ivyo ashoboye arekesha mbiyembise rimo toza imigambi rimwe kuntu yabishika ko murakoze kuri uwo muco muduhaye. Ikindi kandi abantu bashaka kubaka bo kwegera ishyirahamwe BMBC maze bakaribaza ivyo bakeneye kugira ngo bashobore kubaha umuco kuvyo bazoba bashaka kubakisha, na cyane cyane ko ishyirahamwe BMBC risanzwe rifise uburambe muri uwo mwuga.